muza kubampera amashi ariko hamwe n'ivyo nongere ndabashimire cyane mubaha ubutumire kandi mwabwitabye. Amashi menshi cyane neza cyane. Costume ryaganje tenge nako ari itariki ntibagiranwa na cyane cyane mu muryango kwa Beridouard ndetse no mu muryango w'abanyamafilme cyangwa amareresi hano ku butaka bw'u Burundi. Anzira bo kwicara nagira mpagare kubera yuko mvuze nicaye cumengo sindabubashe ariko ko mu mpaye uburenganzira reka mvuge nicaye. Imbere ya byose ndabashimiye abantu mwashoboye kuza muri kino kibanza, abantu mwumvise ubutumire. Twaratangaje yuko dufise lancement officiel ya filime twise My Family. Hari abantu bakunda kuvuga ngo abere ntiyize ngo yize make, mugo wize make ntibomya kuvuga My Family. Urumva kako kantu ari akantu k'abantu basomye, kuko My Family mu Kirundi nibaza ko ari umuryango. Rero nibaza ikintu ca mbere filime imaze kwitwa My Family abayifashije naba mubona harimo nabandi batashoboye kugira nga mugo bose mu muryango wanje. Urumva yuko ndakuze cyane kuko ndafise abantu nshobora kwikora ko bakanyumva, kandi ndabashimiye imbere yanyu mwese kuko ifilime tugira twerekane nga ni filime yaturuhije cyane. Iyo filime nibaza ko hamwe novuga ko irenze nava sanga niyemeye nka JWB, ariko ndazi commentaire zanyu nzozibona nico muzoyivugako. Mugabo iyo filime kuri message itanga novuga ko ariyo filime ya mbere igiye kuboneka kutaka bw'u Burundi canke muri East Africa canke muri Africa canke no kwisi ifise message nk'iyo filime My Family. Kubera filime My Family novuga yuko je nari umupasteri pasteur fake, kubera mwarabonye afishe twakoze y'abantu batatu ari jewe n'uyu Fani, kuko muri filime Fani n'umudamu wanje, ariko pasteur afise bibiri ariko ugasanga yasamariye ibindi bitari byiza. Muri iki gihe sinovuga ko abapasteri bose boba bishika bakanyerera, mugabo tutabeshanye hariho abapasteri usanga banyereye batariko bakora uko ijambo ry'Imana ridutegeka. Nkuko twese bishika, mugabo nubwo twese byo babishika, reka twigishanye kugira ngo dushobore guhinduka. Nawe we nubona aho Abera atari neza uzonyigisha, niba uzobicisha muri filime, niba uzobicisha mu ndirimbo, niba uzonyegera ukambarira, mugo twigishanye. Rero abo abantu bazora bino filime ntibazofate ko ari Abeli nyene original yakoze ivyo bintu, kuko ibintu muzobonamwo birababaje umwanya umwe. Ni umupasteri yateye inda umukobwa ruguru, umukobwa aje kumubwira ko yamuteye inda ahitamwo kumwica kugira abantu ntibabimenye, ngo kubera kugwanira no kugira abandanya afite icubahira aho hantu abantu ntibamenye ayo makosa yakoze. Novuga sikomeze mugabo narabikinye. Abantu nibabona iyo filime bazotahura ko ari message dutanga. Hari abantu bakunze kutubona mu bintu dukina bakabitubonamwo. Muri kano kanya nagira mfata kanya ko kubabwira yuko ari ukuba bataratahura ico bita filime. Filime ni twe twitanga, turitanga tugafata ikintu kibaho mu buzima tukagikina canke tukagikina kugira twigishe. Dukina ibintu bibaho, ntidukina ibintu twe dukora. Hoga ivyo dukora nawe uzobikine. Je nkini ivyo abantu bakora kugira abantu babimenye,
ngira ico mfashije muri societe. Nuko ntabicisha amajambo aba turi kumenga n'abantu bashoboye kuyifasha, ariko hariho n'abandi batari hano imbere, aba baca babita abapresenta n'abapresenta. Izo ni za ndimi zo hakurya nyene. Mugabo abapresenta nyene mu Kirundi mbene ngwiki n'abapresenta. Erega ushatse nimba bavuze igifaransa ukavuga abapresenta, kubivuga mu Kirundi biroroshe. Ucuvuga igifaransa kiri mu Kirundi, uca usanga wabivuze mu Kirundi. Rero ku mwanya mwampaye reka ngeze ngaha, hanyuma mwavuze ko n'abandi baza baridondora, kaduce duha n'abandi babandanye bavuga ku kijanye na filme. Ariko nashaka mu guhezira ijambo mbanze shimira abantu bose bitanze ndabadondaguye. Uyu bamwita Fanny Lavine, muramumenyereye, twakinya ari madamu wanje, kandi nka kume navuze ko ari abantu badatahura ibya filme. Ndamushimiye kuko yarakoresheje kwitanga, kandi ari mu bihe byo gutegura urubanza rwe rwa mariage, ariko aritanga bikorana byose, kandi azi ko filme muza kuyishima. Mu by'ukuri mwo mumpera amashi bere. Uriya mugabo wa hirya ni Dani, niyo nkuru. Dani baramenyereye cyane mu mafilime, nawe yarashoboye gukina mwo, novuga si ikintu kinini, ariko yarashoboye kuza aherekeje umukobwa yaje ava ruguru, aje muri mariage y'umwana yavyaye, twavyaranye, ariko asanga aje mu iwanje. N'ibintu birebire gusigura biragoye, iyo filime ndayibatuye, ndabizi muzokuramo inyigisho nyinshi. Uyu mubogari aturuta twese. Uyu mubogari izina ryiwe ntaryo nzi kabisa, kuko je numvise ngo yitwa Camamare, nanje nari nzi ko namamaye. Je twagumiye tubiharira, navuga none je ko bangite ngo naramamaye muri filime, nawe ukaba witwa Camamare, none gabasha ibintu je none niwe wamamaye. Urumva je mbere naciye mvuga ati burya rero ndacari hasi, reka nkore cyane kuko ndabonye ubundi muntu yamamaye. Uyu nuko bamwita ni Camamare, asanzwe akina mu Ihuriro TV, baramuzi. Uyu mwana akurikira yitwa Kersi, baramuzi mu mafilme menshi, ni umunyengozi. Ingozi bari ku muvuduko udasanzwe wo gukina filime, ico gituma hagira igihe tukabikora ko natwebwe abanyabujumbura kugira dufashanye filime. Ujya uhiga ni Grace, ariwe nitwa yuko nateye inda ruguru nca ndamwica. Mugabo bimwe bya filime nabwiye ko ari filime, ibaze naramwishe ruguru, ariko nguye ari ngaha. Ni filime vraiment, mutahura ico bita filime. Ahubwo twe nk'abarundi hari ibintu baba haruye amanota yo gutanga ku bantu bakina filime. Twe nta manota tworonka ko ari byo tutagira, hari aho tutageza. Rero ifo ko abantu batahura ico bita filime, mu by'ukuri niko novuga. Rero ndabashimiye, Imana ibahezagira, ibindi birabandanya, reka mpaye abandi ijambo. Ikindi kintu gishimishije cyane kandi kinejeje kiriko kiranyereka yuko ivyo turiko turakora tudatamba twirorera, ivyo turiko turasaba tutarira gusema, kandi nibaza ko tuzokwishurwa vuba na bwangu. Mukomera amashi cyane Abel, umuryango wiwe nabo bakorana bose bamufashije kuco bakora. Mwongere kandi mukomera amashi mwese, mukomera cyane abajurnaliste. Icyambere na mbere nishatse kubashikiriza nuko iyi sinema Abel yarikoze isema nziza, ifise utunenge tuhari mutwo gukosorwa. Ego biraboneka yuko baritanga, batanga uburyo bwinshi, ariko ico ndabemereye cyambere, abantu bose muzi umushaka gukora filime, turafise aba producteur, turafise aba specialiste bazova muri Kenya, muri iyi minsi nyene bazoba baje kugira ngo babigishe sinema. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, nashaka ubuzi wese yuko ejo muzogwa mwiduga ngo ntitwize ngo twagize ibi. Ubu rero twamaze gufata intumbero ya mbere kugira ngo tubahereze ubumenyi gukora amafilme. Ejo nta kintu ntazosubira kuvuga ngo ikintu cyagenze neza, ikintu cyagenze neza. Abel ndabukeje cyane kubavuze yuko isinema kubera ko bishize mu Congereza utarise mu Gifaransa. Nababwiye yuko ubu East Africa ni ibihugu bivuga Igiswahili n'Icongereza.
kandi ikindi nacyo mumenya nuko mwese mwarabibonye yuko natwe twateye imbere sizase zo makaratinda bakaniye ivyo ndavyanse nimuzosubira kusubira kuvuga iryo zina yuko musime two twakora izo makaratinda ndavyanse kuko amasinema muri ko murakora iyo umuntu wese ari hanze y'igihugu ari umuheteranje canke ari umurundi tumurungikiye link y'imisema mwakoze baravuga ati murakora neza cyane ahubwo tuzoza kubatera intege tuzoza kubatera inkunga n'uyo mu Kenya nabyo hazoza nisema yabonye ya The Brothers nisema yabonye ya Abeli yitwa Paradis yavuze ati nanje ico ngiye kubafasha ngiye kuzoza kubafasha kubigisha kugira ngo ejo muzokore vyiza so igiki kibuze kugira ngo sema Burundi zitere imbere nitwebwe nyene ingwane dufise twe tudakunda ivyacu ingwane dufise nitwebwe iyo umuntu akungiye link yo kugira ngo yirabure ihereze mugenzi wawe ucuma muri telefone kubera iki ejo muzotera imbere gute siniyasi je natera imbere umujansi zotera imbere ejo nazo guhamagara muri lancement muri nuze lancement officiel yiwe aguhamagara mu conférence de presse arugwa amafaranga boneka sivyo none mugihaze ko mufuko wiwe nawe hariko kinjira kubera sinema ejo tuzosaba kwidoga ngo makamera ngo tukosaba amakamera menshi mugihe twaba tukunze ivyatu twabisanzaza bigasohoka ejo umuntu zo kwidoga ngo ntiyakose kamera ejo amakamera turafite amakamera meza nka mu Burundi uwo mutima wo kudakunda ivyacu no mutima wo kudakunda abacu so ndabasavye barundi bene wacu mukundi ivyacu kandi mubikundisha abacu cyane rwa journalist amamesha muko munatanga muratora fata ngaha nimuje mubika mukabati wanyu no sanzaza kuba mushoboye kugira ngo babone akazi Abeli yakoze ejo bazobona akazi Asabasi yakoze bazobona akazi Sandrine yakoze aba GFS n'abaki kugira ngo muhanahane mu bitange jewe ndiko ndagira ko shoboye kose kugira ngo guverinoma idutahure kandi nanone bikadutahura vema turave mu myaka yaheze ni imyaka 2 hari kiriko kirahinduka mbazo tikuki kare amanama yarakorwa ntitwayamenye mugabo amanama minisitiri yakosha inama twe twaba twabimenye tukonahamagara nabo muri interieur bakaza ngo abakinyi b'amafilme muri interieur bakaza muri izo nama kugira ngo biyumvire nawe ejo baje kumavuza induru iyo niyo ntambwe mvuga ko guverinoma aho tugeze ubu tugeze heza ni mubandanye nuko mukora vyiza kandi bishimwa ndabibemereye kandi uwompa image zanyu mwakoze ari muri guverinoma ari mu autorité avuga ati Burundi turashoboye muri kubona amashi nashaka ibindi nshimire mugenza cyano twara abajournaliste yuko no mushimira cyane kuko aritaho amareresi aritaho abamareresi vraiment ukomeze kuko na radio yanyu muramwifite abakina amafilme cyane no bashimira cyane bivuye ku mutima kandi ndabemereye yuko hari umunsi tuzotanga agashimwe ku bantu ari abajournaliste ari abantu bakora ivyabo boba bafasha abakora amafilme Abeli mwana wa mama ntucike inkokora komeza imbere niheza kandi message muri ko muratanga ntuko muzihereza abantu batabona muri ko muzihababona abavyemera ababimira babicira barayibona kandi ndazi yuko ibintu byogenda neza ikindi naco lancement wakoze umwaka uheze na lancement wakoze umunsi hari yatandukanye nico bituma na lancement uzokora ikindi gihe izo zitandukanye ndabahaye intunga ndabahaye inguvu kubera ko amasinema kuva umwaka uheze ndiko ndalansa amasinema lancement officiel hariho ikintu kinda kirahinduka lazima ngiye kulansa no munsi ngiye gufungura no munsi sio nisa nyo mfungure ejo iyo ngiye gufungura indi lancement officiel ya sinema iyo no muyejo sico kimenya hirya yejo nico kiko kirampa inguvu nusakwizo nguvu zanyu vraiment mwodishira habona muvuge muti isinema mu Burundi turashoboye kandi tuzofata uhagaritse ntiharambe sinema mu Burundi akoze cyane